Hello everybody. Today we are going to talk about prepositions of time, at, in, and on. Turavuga kuri aya ma preposition atatu dukoresha tuko tuvuga ibintu vy'umwanya sayo gusa tuzabona yandi ariko bureka tubanze tuvuge kwayo. We use at for precise time. We use in for months, years, centuries, and long periods, and on for days and dates. Aya ma preposition muri make no yasivuga uku. Ati tukunda kuyikoresha tuvuga umwanya uri précis, isaha tuvuze at 9, at 10, donc umwanya isaha, umwanya uri précis kanaka muto. In tuyikoresha turiko tuvuga ibihe birebire ama periods. Turiko turavuga in June ni 2020, donc amezi, imyaka, ibihe birebire donc On tuyivuga ku minsi, ku wa mbere, ku wa kabiri, on Monday, on Tuesday. Turiko tuvuga iminsi n'amatariki. Okay, let's see. We have first of all at. We've seen that we use at with the precise time. We say at 3 o'clock, at 10:30 a.m., at noon, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the moment. You see, umwanya kanaka uri précis. In tuyikoresha mu bihe, donc period. In May, in summer, in the summer, you see. In 1990, in the 1990s, mubonye aka kantu 1990s, aka S ntibaba bavuze ko ari uwo mwaka wa 90, baba bavuze yuko ari mu myaka ya 90, ishobora kuba ari 91 na donc mu myaka ya dans les années. No mu Gifaransa turahora tuvuga ngo dans les années 90, donc mu myaka nk'iya. In the past, in the future, murabibona donc ibihe bitari précis, birebire periods. We use on to talk about days and dates. Twari twabibonye. On Sunday, on Tuesday, amatariki murayabona on 6 March. Muri make ni ivyo turiko tuvuga umwanya kana kuri précis, umunsi canke period. Muga turaja kubona ubu exception. Look at these examples. I have a meeting at 9 a.m. The shop closed at midnight. Jane went home at lunchtime. You see, at umwanya kana kuri précis. At. In England, it often snows in December. Murabona in. In with a month. Do you work on Mondays? Her birthday is on 20 November 20. Murabona ko ari itariki. On. Notice the use of the preposition of time at in the following standard expressions. Murabona turafise at, donc muraba utu tuntu turaja tubona utuntu umengo n'utu exception ariko n'utuntu tumenye uko nyene. At night, turiko tuvuga night, n'atari isaha kanaka iri précis, dukoresha at night. The stars shine at night. It's at the weekend. I don't usually wake at the weekend. At Christmas, Easter, I stay with my family at Christmas.
at the same time. We finished the test at the same time. At present, he's not home at present. Try later. You see, at Christmas and Easter, aha barashaka kuvuga ngo bakavuga Christmas day, aho turaca dukoresha on, turaja kubibona mu gihe bavuze ngo Christmas bakavuga ngo at Christmas, at Easter. Yeah. Note that in some varieties of English, people say on the weekend and on the weekend on Christmas. Yeah. Twabonye yuko weekend and Christmas we use at, muga hariho bivanye n'ahantu hari usanga bakoresheje on the weekend on Christmas. Yeah. Okay. Notice the use of prepositions of time in and on. I'm sorry. In and on in these common expressions. Yeah. In the morning, in the mornings, in the afternoons, in the evening. Twabonye yuko ku munsi dukoresha at, I'm sorry, on, ari sa presi at. Mugabo tuvuze morning, afternoon, evening, we use in. Please mwibuke ko at night tubukoresha at. Yeah. Ariko tuvuze iminsi turibuka ko dukoresha on Tuesday morning, on Saturday mornings, on Sunday afternoons, you see, on. Muga tuvuze mornings, it's in, we use in. Okay. When we say last, next, every, this, we do not else use at, in, on. Murabibona dufise utu tuntu last, next, every, this, dufise utu tuntu ntituba tugikoresheje y'ama prepositions tumaze kubona. Murabona, I went to London last June. Donc juin iheze. Murabona ntituvuga ngo in. June ni month twari gukoresha in. Muga kubera twamaze gushira kwa last, we do not use in. We can say I went to London in last June. Iki ntikivugika kubera ko akantu. Next, you see, every, I go home every Easter. Apana, I go home at every Easter. No. Yeah. We'll call you this evening. Ntituvuga ngo no, ngo we'll call you in this. No. Hamaze kuza ko this nta in the preposition bigikenewe. So we have exercise. Choose the correct prepositions. Yeah. Let's meet. Yeah. Murashobora gukora izi exercice. Yeah. Urashobora kugira pause kuri video, hanyuma uhejeje ugasubira ukaraba izikurikira munsi. Yeah. Okay.
Okay, after this you can check the answers. This is the end. Thank you.